ona igari bajemo ugwego mubiri twawubatse munuze ugwego gang urabona ugwego gang no musi baje muri Paris. Yes baje muri Paris. Nimero yanje ahubwo no itanga kaza kamwe ati burya ushobora kundahira Natasha nkigira jiwe brother ni money kurumva kubera kira kintu ngaha kwisi urumva namahera utagira amahera ntawo ukura mbere y'abarundi naona ugwego gang. Yes fukamye vraiment ufise ijya jewe ndafukamye vraiment ijya video ya mi pro uyifise vraiment je ndamuvugiye ni he's my brother uyifise vraiment je ndamusabiye ikigongo vraiment ufise ijya video ako muramufasha abastari ukazusanga abajya nyene yahora afasha aribo bariko baraza kumuteza ububwa braza birababaje sana braza namu bidashikira na muntu adakora ibintu aba diaspora badukoresha ibintu bitakari ayo mose vraiment ndiko ndarira vraiment n'agaciro ku Burundi kwanza nayo mahera ukuraga man turasami ndaza zumuhemba turasami oya na we yavuze yuko azomuhemba amafaranga umushahara ushimishije none ntuzi urabizi ko ari amamiliyoni oya none kijya gitipe cha baby boy ariko ibisa amakofi yanga si sami Oh yes, 1 2 everybody. My name is Radio. This is Mijo Talent TV. We come back again. Yes, twagarutse rero hamwe tukubwira byinshi muri entertainment, hamwe tukuzanira aba hitmaker kuri micro ya Mijo Talent TV. Right now urabona yuko ani mwijoro. Uno musi rero natembereye mwijoro nagiye kuraba aba gangster. Yes, ndakubwiye gangster, wumve gangster. Ndibaza uravye iruhande yanje ntabubona ucebaza ati bega bari hehe. Ndabwiye ati uno munsi ndi kumwe n'ama gangster. Yes, cameraman. Tugende man. Yes, nakubwiye ati uno munsi turi kumwe n'ama gangster. Ndibaza wamaze kubabona gang. Bro, vipi man? Safi man. Unaona bro hivi. Gangster. Babwire bana baramuse. Man. Yo. Isho boy yaga boy Wizi from OLEGUE Gang. Yeah, ndingaha gusupporting OLEGUE. Yeah. Yes, uno munsi rero turi kuri Paulina igihe cy'isaha 2 z'ijoro nabwo ati uno munsi naje kuraba ama gangster Villain Moon. Vipi sasa papa? Oyo fresh ma bro. Nasikia ati yo fresh bro. Oyo ndabona cameraman hariya. Big up man. Yeah, cameraman go big up sana. Naona bunduki. Bro, unaona? Cameraman unaona? AK47. Bro, na tatuaje bro? Yeah, ibintu biri ku gwego. Bro, bereke big bro. Cameraman unaona hizo tatuaje bro? Kinicho bitakuwa ku mubiri. Yeah, brother, vipi sasa big fresh msads. Bwana unapendeza sana. Thanks, ni kawaida ya OLEGUE Gang. Mauba ku mubiri man. Ni ngombwa kuko byose byo biva. OLEGUE Gang man. Babwira ati abantu OLEGUE Gang ni fire bro. Yeah, today OLEGUE Gang is the bomb club, is the act. To the up. Brother vipi bro? Fresh papa. Yeah. Niko fresh kabisa. Pendeza sana papa. Unaona look. Naona hii look bro. Thanks kabisa. Cameraman, kubitazo kwanza iyi look bayibone. Nakubwiye ati ndi kumwe n'ama gangster. Uno munsi ni gangster. Sasa brother tukiri ngaho nyene brother kaduhere ku mu gang yambaye ishapo bro. Dushaka kwanza mutubwire OLEGUE Gang mwaje ngaha mu biki bro? Bo mu bisanzwe twe twaje gusupportinga team yacu kuko badugiriye invitation baratwinvita bo twabonye tutobagaya turaza kubasupportinga nk'abajama tubo mwisite. Yego. Kabisa mwaje gusupportinga muvuga ati abantu OLEGUE Gang nta kwicara ndibaza Villain Moon wow nk'umuririmbyi urabizi bro? Twende bro. Waonyeshe waone muteteshe wakome asa waoneshe waone muteteshe wakome yaga. Yes, ni indirimbo yiwe nshasha nimba utarayiraba kwanza agenda kuri YouTube channel ni Villain Moon. Mutibagira uno musani w'OLEGUE Gang. Yeah. Villain Moon umusani wo muri OLEGUE Gang. Sasa big brother bega indirimbo yawe imeze gute bro? Indirimbo yanje imeze fresh kabisa. Yego. Kiragenda fresh nyene aba fans aba feedback amafaranga y'aba diaspora ndibazo urayarembe. Wafi je nta muntu numwe mu diaspora vraiment aramfasha. Yego. Ni OLEGUE nyene tuguma dukora nyene nk'OLEGUE. Ni indirimbo novuga yahereje umwaka kuri Villain Moon. Bega
umwaka watanguye rero mbega abafanzi bitega iki muri uno mwaka ku mwaka wamaze gutangura mbega uri kurategura iki wabahaye igikorwa kimara umwaka mbega umwaka naho rero tutangure gute umwaka wa 2020 nibaza yuko muri Fevrier ariho nshoye kurekura iyindi ndirimbo muyitege kandi zoba ari nziza cyane kandi isumbye waonyesha yego isumbya gute rero hazoba harimo ibiki bro urumva twe duhera hasi iyo uri kuraduga iskariye uhera hasi uduga ego niko nashinsha yes tukiri ngaho nyene brother ni indirimbo yawe navuga yuko irikira kora fresh abafanzi bariko barayikunda niba utarayiraba agenda kuri YouTube yiwe ucubona indirimbo shasha ni indirimbo imaze fresh sana brother mbega ku ruhande rwawe indirimbo wari wayakiriye gute mbega uri kurayikora ahigeze no munsi warumva kwizo hagera ahubwo ego ikintu ciza nico citwara cyonyene ni indirimbo itashoboye kuronka promotion kwiye bivanye n'ibihe twari turimwo urumva covid ibiki twarategura amashow agafa urumva nk'abastare bakavuga ati turaza kuguhamagara kuri podium kuri stage tugira ukunuku urumva amapromo nkayo ntigeze kuronka promo kwiye gusa mugabe ibintu biriko bigenda neza kandi abantu bayakiriye neza yes kabisa brother bunduki yegera hano nakubwiye ati no musi ndi kumwe n'ama gangster ndibaza urabona ewana nta muntu yorosha arimwo n'ama gangster unaona sasa brother uzoturika bro oya ntibirashika byo bintu nylon baby naraturika je bunduki niyo noturika sasa brother njye ndakubaza akabazo gatoya kwanza mbega umusheri wawe ni kihe kinakunda cyane kuri wewe bro kinakunda kuri jewe n'uburyo ndavyitwaramo tu biki bro unasikia bunduki ikinakunda kuri we n'uburyo abyitwaramo brother ibi none mano shaka ndabivuge sema bro umwaka watanga umwaka ni mushasha cyutubwira n'ibintu bishasha mbo akunda kungene ndamukunda kungene mfise akamaro ku rukundo rwiwe kungene urukundo rwe ndaruha agaciro nivyo tu yes kabisa mbega kubera ki OLEGUE tutamubona ngaha brother mwavuze yuko n'ugwego gang mwaje muri Paris baje muri Paris no musi mbega mutajyari bro no musi ntagutaha ugwego mani twe naho dushaka indege urabizi ni ngombwa airport iri hafi ni wa urazi muri mucarama ko bubatse airport irahari mucarama hariya ubu twaratanguye leta zunze ubumwe bwa Carama nasikia abajama ugwego genge barakreya ibintu vy'iwabo ndake nashima uyu niwe ministre de sécurité kwanza waruvuze ngo mucarama mwakreye leta zunze ubumwe bwa Carama ubu ni yitwa Carama nasikia ministre wa leta zunze ubumwe bwa Carama n'uyu atwaye sécurité no mu Carama leta zunze ubumwe za Carama nasikumva ubu ngo nicitwa Carama leta zunze ubumwe za Carama ariko brother ndashaka gatoya mere nk'usakuza murabizi yuko tuguma dusakuza ndashaka mumbwire gatoya mbega twitege umuzigo wa OLEGUE Gang ndashaka bunduki yatwishure bishasha birahari nibaje YouTube gusa barabibona oya tuvuga ebane ibintu bitangura umwaka ibintu bitangura umwaka nko kungene bisanzwe mu gwego turi ready anytime tuguma dusohora tu gusa bagume kuri channel ya Ugwego Gang bagire subscribe share urumva ibintu byinshi bazobibona ibikorwa birahari mbega indirimbo shasha ya OLEGUE izoba yitwa gute bro twe mu gwego urabizi ko tutigera dusohora audio TikTok tukora TikTok byose audio video bija channel imwe direct uvuze ati audio villain moon indirimbo yarafise video ati indirimbo yarafise video twebwe nta twe ntitwigira turekura audio oya na video urabona shaka ubivuge na video urabona vraiment ndabatayasi gute TV basi ndabatayasi mani d'abord waza biraboneka ko mu gwego utatwizera mani wewe bro bunduki urabizi yuko jewe ndi umufana wanyu urabizi sivyo unaona baje ni gari kwa ona cameraman ona afi imodoka nayiguza amakarata ona gari bajemo ugwego biri twawubatse munuze ugwego gang ona ugwego gang no musi baje muri Paris yes baje muri Paris ico tubizeza gusa mu gwego
twe ntushobora kubata hasi barabizi twe dufise abafana b'abadada abademu cyangwa cya Mr Champagne abademu abadada dufise abana cyane abana nibo bo bari imbere yacu urumva mu gwego genge mufise ko ataba bro nta bana mbona nga ubu petite n'ubupeti umwanya burajyana urumva nta bupeti tozana bereke mutazanya abana bro turabizi yuko mu gwego genge ushaka abademo bameze fresh bingidi ndibaza mucamo twebwe barahari gusa nuko tutababiye umva ariyo team na gang bayumvise ugwego genge ntago bamvise bayumvise ego team kurumva mugabo ugwego rafise abaseruka no muri quartier urazi ko hitwa quartier mugabo rafise abayiserukira sawa rero muri leta zunze ubumwe bwa Amerika bwa Carama ni twebwe duserukira leta zunze ubumwe bwa Carama maniga unasikia leta zunze ubumwe za Carama nibaze ko ari ikintu cyoroshe man kugira batwemerere twebwe tugire leta yiwacu si ikintu cyoroshe ndakese kugira bunduki kuya bro sasa kugira babemerere kugira leta zunze ubumwe za Carama brother byagenze ko s'il vous plaît turazi ko ni ikintu kigoye sasa mbega ni kuva ryari yitwa leta zunze ubumwe za Carama niyo haba ugwego ya OLEGUE sasa brother tukiringa abanye bro ni kiye kintu kundira OLEGUE kintu ca mbere ndamukundira nuko yumvira tu umva naraba umuhanura muto naraba ukuze naraba uwiki umva bose bamuhanuye arumva nico kintu ndamukundira OLG umutavugwa mu izina ya nico kintu mwankira rene giki kuko s'il vous plaît umuntu agira icyo mukundira n'icyo mwankira nacyo hama ikintu ndamwankira nuko aduha ibintu bishasha buri munsi ya bunduki nazara tugabaniza tuva tugaza imitima icyo mwankira umva tuganiriza ibishasha guma birekura umva ibintu bigwa bisohoka ikintu ndamwanya nuko azava dusaza OLEGUE ngo gabanya main ngo defo yawe ikina kwankira ngo baha imiziki kaze walahi tipunguza punguze kwandika rero apunguze kwandika oya ntapunguza ahubwo arabagereranye tu ararenza mwambie OLEGUE OLG utavuga mu izina ugwego gang uzava dusaza G nakubwiye ati no munsi ndi kumwe n'ama gangster ndibaza urabona nanje ko nahindutse gangster kubera iki ndi kumwe n'ama gangster sasa villain kuya hapa big bro unapendeza sana papa unaona this is money bro udafisa amahera ntushobora kwambara guca udafisa amahera nta swaga ndabesha ego vraiment sasa brother ariko rero je ndashaka kugira icyo uvuze nk'umuririmbi ndazi ko woba warafashijwe woba uri umwe muri bo mbafashijwe n'umuntu novuga yuko atari mu misi myiza ari mu misi novuga yuko ari mibi nk'umuntu azi ku izina rya Ami Pro the MC ndakubwira ati ebana pole sana big bro pole sana ukomeze kwihangana man sasa brother bega bijya bintu we nk'umuririmbyi wavyakiriye gute bro so ikintu ca mbere kwanza mi project ntacaramfasha sinoja ngaho mvuge ngo yaramfasha nta ndirimbo yaravuza ku iradi nta n'umusi wa rimwe uravyumva hama ica kabiri kumuhanura no muhanura kuko numuririmbyi numustar nkanje kandi n'umurundi nkanje sivyo ya so bijya bintu yego vraiment jeje nyene ubwanje naratse no gukorora mosozi mbonye ibintu nkabijya imagine umuhungu nkanje agafata ibintu nkabijya bikaba nka kuriya so urumva ni ibintu bibabaje rero naje maze kumbabaza nk'ikintu no mutekerera nk'impanuro sivyo yarakwiye gusa kwihangana nkasaba n'abarundi uwo bafise ijya video vraiment ntasubire kwirungikira uwundi muntu arabayihanagure vraiment ko bijya bintu tumushire kwa gashambara vraiment mu Rundi wacu kuko bigiye nko muri Tanzania canke mu Rwanda urumva cavuga ati bacha batwita yuko twataye akaranga mu gihe imisi yose tuvuga ati twebwe turinda akaranga kacu urumva turinda akaranga kacu n'imico yacu rero bijya bintu vraiment ufise ijya video please je ndafukamye imbere y'abarundi naona ugwego gang yes fukamye vraiment ufise ijya jewe ndafukamye vraiment ijya video ya Ami Pro uyifise vraiment je ndamuvugiye
he's my brother uyifise vraiment je ndamusabiye ikigongo vraiment ufise ijya video amugiri ugasanga abantu yahora hahita muri it connection abantu avuga kuri buja jewe ntacaramfasha vraiment mipro abakora bishira ku master je ntacaramfasha mugabo vraiment je ndamufukamiye umuntu afise ijya video ayihanagure vraiment kugira ntigere kure cyane uravyumva ayihanagure vraiment uravyumva umva ayihanagure hama mipro nawe tumutahure kuko bibaho urukundo mwese muraruzi urukundo nta muhinga w'urukundo abaho kandi nta kaminuza y'urukundo ibaho kuko yabibaho twari kuja kuyiga uravyumva rero brother wacu yarafashwe n'urukundo uravyumva yarafashwe n'urukundo abantu yafashije muri connection muri Jeff muraza abantu ya supporting ababikorera mu buduhavye ati nukuri vraiment mubabarire ya mipro aho ufise iyo video umviriza bunduki hari burya nuko reka ngaragaza umubabaro wanje mijambo bunduki ubonye usanga babikora bunduki ntibabikora ibintu nk'ivyo uwo mukobwa je no mubona yabigize nukuri je nukuri ibintu nk'ivyo ntibibaho nukuri mani haguruka birababaje bunduki reka je meze kuvuga yes akana ariya bro reka meze kuvuga umuntu afise iyo video ya mipro ayihanagure vraiment ayihanagure kuko n'umuntu nosanga ayifise ifise cyaba umwasi vraiment nukuri vraiment iyo video ya micro umuntu ayifise ayihanagure muri ko muramufasha abastar ukazusanga abajya nyene yahora afasha aribo bariko baraza kumuteza ububwa braza birababaje sana braza namu bidashikirana umuntu adakora ibintu nk'ibyo aba diaspora badukoresha ibintu bitandukanye ayo mosozi vraiment ndiko ndarira vraiment amipro nukuri umviriza ndamusabiye ikigongwe vraiment mumutahure urukundo rurabaho uravyumva urukundo rurabaho vraiment uravyumva mumubabarire vraiment ufise ijya video yayihanagure kuko nukuri birababaje umuhungu nkanje nawe wa mukobwa uje uko sharing iyo video ashoye kuba musaza wawe canke bakabigirira papa wawe yabaye sugar daddy nukuri vraiment ivyo bintu mubihagarike iyo video ya mipro mwibaba bariko barandika kwe bunduki je nukuri je video bro sunaona yes bunduki je nukuri ibiko birambabaza cyane iyo video je rambabaje iyo video rambabaje yes bakunzi ba Mijo Talent TV wabonye yuko villain wait bro wait abantu bashobora gusharinga video y'umuntu bakashira no kuri stati umuntu nzabona yashize kuri stati n'ukuri kumumara amazi umuhungu nkatwe umurundi nkatwe mumara mbega ujya muri banga kwacha tubona ujya muri yakoze bijya bintu mumubonye ngende mume contact ngende je nakubwije ukuri urabona umva ndababwira urazi iyo abari nka jewe bagize imana korana ari umurozi kandi bagize imana kubera mwe nta brother namubuze kuri phone je ari kucambwira gusa umuntu yoba yayirunga ikijya foto je nge na mama jewe ndabirahiye ijya ni video uraza amajambo urako ramwandikaho kuri stati brother umuntu wese afite ijya video vraiment please nagure ugasanga nyene bajye nyene yahora ashira kuri it connection ariko arabikora amipro turazi yuko n'umuntu ariko arafasha abaririmbyi akunda gufasha aba diaspora nivyo badukoresha amakosa kandi ni benshi usanga babikora mugabo bataraba maramaza wosanga na daddy w'umuntu na se ujya muntu yabigize nawe ne bamufise muri video none nibibaho sasa bro niki kintu uhanura abakobwa bagifise ivyumviro nk'ivyo gusa ikintu no bahanura nk'umuntu yoba yarabikoze gusa amenye yuko umuntu yarinza kwizera akakwereka uko yaremwe apana kuca umutangaza braz kurumva aba yakwizeye gusumba n'umuvyeyi none urashobora guhenera mama wawe no bro urashobora kumuhenera so wawe kubera ko umuntu wahanze ushobora kumuhenera suko mwizeye braza birababaje urazi umva nakubwire nimba uri mu diaspora nimba uri umuntu sinzi ukungene no kwita namba uri umusheri wiwe nimba yo bamwavanye kirazira kuca ufata ibintu vyiwe ubishire hanze kirazira braza singombwa uca ufata ibintu vya mipro bishire hanze si vyiza nibishoboka je vyarambabaje nkaca nsanga nyene bajya nyene umva bondo jena kintu kimbabaza nk'abantu babuze nka Natasha Natasha biya bintu yakoze ngo bamufite mukwa kubera ko abantu batabigize vibe umva nakubwire urumva bro je Natasha ndamutahura urazi ivyo avuga se birashoboka man ufise amera yawe urafise amera yawe none urazi ibintu abantu aba bariko bagenda vy'aba refugee vyo babayemo urabitse
ntavyuzi bishobora kuba ari byo bakora je namutara amaze kugenda amahanga ashobora ari byo abona hariya braza nuwo bashobora kuronka ashaka ako kazi nimero yanje ahubwo no itanga kaza kambwira ati burya ushobora kundahira Natasha nkigira jewe braza ni money kurumva kubera kira kintu ngaha kwisi kurumva namahera utagira amahera ntawo ukura nimba Natasha azwi ni kubera noti ziwe sivyo braza nimba umuzi nuze Didier Kisi Baroteri bande ni kubera amahera yabo kurumva rero ntuzobona akazi wange nimba Natasha yasavye umukozi azora mufyeta mukwa kwanza Natasha mbere anafise n'isuku kwanza Natasha anafise n'isuku kumufyeta nibisanzwe man turaraba kwanza n'agaciro ku Burundi kwanza nayo mahero ukuraga man turasami ndaza zomwemba turasami oya we yavuze yuko azomuhemba amafaranga umushahara ushimishije none ntuzi urabizi ko ari amamiliyoni oya none kijya gitipe cha baby boy yakubisa amakofi yanga si sami kubera yamuciye hejuru none umufyeta wewe umufyeta braza na amamiliyoni urumva je nuko fisa kandi kazi nuko je ndi muri kontra je nari kugenda braza yabatari muri kontra bunduki yocagenda kwako na mahera je nari kugenda urumva gukora ugaronka amahera nibisanzwe kurumva nimba Natasha sasuye ko bamusfyeta mu kwa kwanza Natasha afise swaga braza nibisanzwe swaga yashu swaga yashu ni amahera urabizi turamwemera uri kurumva kandi sikuvuga ngo ndamwemera ngo nuko ngo adusumva oya umuntu afise iciwe mubaye kuciwe kurumva Natasha ni boss Natasha ni boss nimba yasavye umukozi azana mufyeta mukwaha ni Joya money toxic mu muji man amahera niyo yivugira urabizi ni kama woriske yo diri mutafute Natasha atakupa kazi sasa none wewe ugakora bunduki sebesha ukweri bunduki wewe kontra mu GWEGO gang okay we nta kontra office wewe bikora oya je mfise kontra mu GWEGO gang urafise kontra sasa namuna dafise kontra numu dancer Jaden yagiye man ingo urabona uyu ni watwara aba dancer bose mu GWEGO gang arafise kontra kurumva uba abadansere bose dance zote ndibaza urabona ama video abajya bose ibijya bidanse byose batamba ni vyuyu ijadere kurumva rero kila muntu wese arafise kontra kurumva yaba nafise kontra ugasanga urazi reka ndakwibira akabanga urazi ko mu GWEGO gang dufise n'umuntu ajeje kuzana abademo mu GWEGO gang sasa inde bro urasikia mu GWEGO gang kila muntu arafise akazi kiwiwe kurumva aha rero nuko bamwe bafatiriwe kurumva rero twaje nka twebwe kuseruka turasanzwe sivyo rero ugasanga nk'umuntu yavuye ruguru aje gusaba inakazi ahewereye ari abantu ba mayibobo ngaha buzuye batakintu bafise sino bita ba mayibobo nago ari ba mayibobo nabantu batifise rero Natasha ni wibaze ngo yavuze ngo ni kumufyeta mukwaha si usukuvata mukwaha braza ashobora kuvuga kujya akavuga ati shaka umuntu afyeta mukwaha wewe ukiserukira wewe nyene ukivuga ati gendaje ugasanga ukubise nakazi ajya muri club Dirac nakazi kiwawe Natasha n'umuntu akuze braza za muratahura nashobora kukubwira mufyete mukwaha hajya abashaka yumva abantu none tuguma tuvuga Natasha ugwego ndakesire Olege ujya navuga mu izina ni o agatavugwa mu izina ni o LG Oleg agatavugwa mu izina ujya susanzwe uzorabe itimu nke ngaha mu Burundi ziba zizwe barazi abantu bamuzi bunduki ko ari umubouncer dibaza basadura bazi abansa bafizo urabazi bansa Natasha nawe mugabo bansa ugwego uramuzi GWEGO gang bro nduki AK47 sasa big bro ndashaka mutubwire mbega nayahe mabanga tutazi twebwe ari mu GWEGO gang amabanga utazi nuko tufise ibikorwa vyinshi kandi byiza kandi biriko biraza vuba OLEGUE featuring OLEGUE featuring benshi twe tureko turateba ndani brother mugiye muri party bro ari vraiment urabona ariko genda ubasezeye bro kuri Mijo Talent TV gira share like comment urabikoga vyiza ni washaka umenyekane ngo kuri Mijo Talent bazogira kila kintu cyose na subscribe no yisi kuri amipro bro amipro ikintu no kubwira vraiment uri brother
kurumva umaze kudufasha vyinshi ikosa rimwe niryo fata bijya vyiza byose bibikureho oya ico no gusaba nuko ukwihangana iha amahoro braza ivyo ni benshi ngaha mu muji babikora magana uko batabibakorera gusa uze uraraba abantu ushobora kubirungikira cyangwa abantu tobirungikira. Yes, big bro, big up sana brother, kandi bashimira kubona mwaduhaye time bro. Thanks sana, turabashimiye bo mu rwego twe turasa amahoro kandi dufise menshi mushatse namwe muzoze tubagabanyize ku mahoro. Yes, big up sana big bro. Yes, villain muni mwabonye yarize arijijwe na video novuga yuko iri kirasikira byatari ndibaza murabona n'ikiganiro ntiyashoye kukimara yaciye agenda byase ko abandanye ikiganiro ariko nta kundi tuzomurondera uwundi munsi ameze fresh ibi byarangiye. Reka ndagushimire kurikiranye ikiganiro ntibagire gukora subscribe kuri Mijo Talent TV. Wowe wabikoze big up sana, wowe tarabikora bikore right now ni Mr Radio kuri micro ya Mijo Talent TV. We love you so much. Dusubire ubutaha. Ciao ciao. Natwe tugiye kujya party. Nabwo no munsi turakesha. Cameraman, tugende natwe kujya party bro. Let's go.